nibareka kuyitora za ntumbero abakoroni batumye Kagame niziza gushikwako nizitashikwa ko barahomba. Nukuvuga ko CNDD-FDD irikirahombya Kagame nabashebuja gushika ku byo bashaka muri aka karere. Se harimo vy'ibitoro nibindi. Urabona hari aho bihuriye nibi bintu biri mu karere. Rero uwagwanije nkuru nziza, uwatumye Burundi bufatirwa ibihano, uwafashe ibyo bihano aracari wa wundi. Urabyumva? Leta ya CNDD-FDD hagiye nkuru nziza, CNDD-FDD iracari ku butegetsi. Intumbero ya CNDD-FDD ku gihe ca nkuru nziza no ku gihe ca Ndayishimiye iracari yayindi. Umurongo ni wa wundi nyene. Nta gihinduka. Nimba atagihinduka rero uwagwanije nkuru nziza ni wategerezwa kugwanya Ndayishimiye. Urabyumva? Abantu ibi bintu babimenye. Umuzungu ivyo ntabishaka kuvyumva. Oya ntabishaka. Kirazira none Sankara yaziziki. None mwibaza yuko abarundi barabe neza baca kenge. Mwibaza ko Rwagasore yaziziki. Magufuri yaziziki. Kabisa. Abantu barabe nkuru nziza yaziziki. Abantu barabe tuze tuvuga ibintu nibindi. Yes, nkundira kandi turamutse mwebwe mwese muri ko muradukurikirana muri ku mpande zine z'isi turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana numwe wese naho aherere. So my name is Iriam Promote bando kamera utarakora subscribe bana nyikora kugira ngo ibintu bigende neza, mutibagira like share comment byose biba bikenewe kugira ngo ibintu bibandanye ibiganiro bibagiraho ukuri kwami. Twagarutse kandi today is another day na Mr. Abdul Uwimana. Yeah. Mambo vipi? Umuzana kwita Mr. Fashion. Mambo vipi? Nzi neza bro. Safi sana. Makuru y'imisi bro. Turashima Imana kabisa. Abwira ko waberewe musaza. Murakoze cyane. Bino ni sawa, ubuzima ni bon. Ubuzima ni fresh pore kubera yuko mw'iyi minsi imbaraga ariko barankorera ko. Ubugwa mbona ibintu bitaguma bigenda neza cyane ariko Imana ishimwe yuko nguma ndonka kabaraga nkaza. Urazi ko hariho ibintu byaharawe byo guhana amasumo. Ugasanga umuntu araryamye yabyutse mu gatondo. Imana niyo nkurusha. Uze mwirinda. Imana niyo nkuru. Ce ntabwo ufise. Mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina katwibutse ko muri Societe Story Company bagufitiye amazi ya Story Water, Story Tangawizi, amavuta, mayonnaise n'ibindi byose urabisanga. So ufise cyubaza urashobora kutwandikira ngaho kugira ngo tubikugezeho canke tukubwire uko bigenze. Hari n'abanyamitahe usanga bafise amahera menshi ushobora kuinvestisa muri Story Company. Warubizi bro? Nawe urashobora gutwara umutahe wawe bakakwakira cyane. So Abdul, tugende twihuta mu kiganiro ca mbere kugira ngo abantu tutabatevye. Kiganiro ca mbere, ikibazo ca mbere kivuga uko umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza ijambo aho yagabishije u Rwanda, aravuga ati buryo u Rwanda ntigwicaye, umugambi wo gutegura cyangwa wo gutera igihugu urabandanya. Iryo jambo kiryumva we warifashe gute, wajakiriye gute? No kuvuga ibyo onye utabizi n'ubudashaka kubimenya kandi adashaka kubibona. Kuko urabizi yuko kandi yaranabivuze yuko baganiriye n'u Rwanda, baravuga yuko abagomba gutembagaza ubutegetsi mu Burundi canke ababifise mu ntumbero abakoze bijyanye byabaye ngaha mu mwaka wa 2015 bagiye mu Rwanda. Basize bononye ibyo bonona ngaha baturiye amabarabara bisha abantu bagize gute, amabara agenda u Rwanda rurabakira. Rero u Rwanda ntigwabakiriye gusa ngo nukubera ngo baje, ahubwo u Rwanda no muri bijya bari ko barakora ngaha muri 2015 gwari rubashigikiye, nigo gwari rubari inyuma, nigo gwari ko rurabikora ku mpamvu zuko bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ico gihe uwari imbere yari Petero Nkurunziza. Urabyumva?
ivyo onye ubudashaka kubiraba ubudashaka kubyumva nyene urumva ntabafite amatwi yo kubyumva ariko ni ibintu bihari kuko uyu munsi Red Tabara nta muntu atayizi urabizi yuko muri rya gihe ca 2015 baragiye barakora barabaha ivyigwa by'igisirikare baraza baratera igihugu cabo urabyumva barakubitwa baragenda baja kuzenguruka Kongo bakoze ibintu byinshi barisha abantu barateye amagrenade mu masoko urabyumva ibintu novuga yuko birimwo n'ubwenge bukeyi cyane uko n'umuntu w'ikijuju shobora gufata grenade ugatera mu isoko cyane ugatera mu bantu bibereye ku mabisi bariko barondera kwitahira bavuye mu mihangayiko yabo ukabatera amagrenade harimo bavyara bawe harimo bamuyomba wawe harimo banyogosenge harimo bashikawe harimo bande abantu kuko abarundi bose n'umuryango umwe urumva umuntu agatera amagrenade ivyo nye twarabibonye so rero jewe novuga yuko tutaciye ku ruhande novuga yuko uko niko kuri urabyumva kandi narabibabwiye no mu kiganiro giheruka narababwiye yuko ivyo bintu Kagame ntazoreka kubikora kubera yuko niko kazajejwe ngaha muri aka karere urabyumva niko kazajejwe ajejwe kubuza amahoro n'umutekano kugira ngo kuko urabizi yuko ahantu iyo hari amahoro n'umutekano ikintu gikurikira ni iki ni terambere kandi abazungu barabizi yuko turamutse twebwe duteye imbere hariho byinshi batazoshobora kuronka urumva niyo mpamvu bamuha uburyo n'ubushobozi bwo kubandanya abuza amahoro muri aka karere kugira ngo ibi bihugu byacu ntibitere imbere sivyo uringira warabibonye yuko Tanzania baragerageje kugwanya ibintu byose biza bibahubuza amahoro n'umutekano mugabo uyu munsi abantu bariko barabona ibiriko biraba imbere y'amatora muri Tanzania ibiriko birabangira barabibona bijya byose ni mvo yuko Tanzania byari byarabananiye kuyibuza amahoro n'umutekano kandi urabona yuko Tanzania iciswe iterambere muri aka karere ariho hantu hambere kibarizwa gusumba no mu Buganda urabyumva iterambere rirahari muri Tanzania abantu barakora bakaronka ibintu bikagenda neza je rero novuga yuko u Rwanda n'ivyo bintu ntigori bihakana kuko turabizi neza naho amakungu adashaka kubibona kuko niyo yamutumye yarigishije igisirikare abantu bavuye ngaha n'ivyemezo byinshi byarabonetse urumva abavuye ngaha muri 2015 abahunze muri 2015 bakaja mu Rwanda barabigishije igisirikare kugira batere igihugu kandi n'uyu munsi baraganiriye n'u Burundi kugira ngo u Rwanda rubahe abo bantu bashatse gutembagaza ubutegetsi none tuvugisha ukuri bujya habayeho nk'umuntu atembagaza ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma agahungira mu Burundi u Rwanda go byishimira ngo nta kundi ngo ni impunzi ngo nta kundi ngo ni mubagumane ariko nabo nyine batwagiriza ko twe tubitse FDLR rujya n'ugwitwazo kugira ngo baronke ukuntu bagumana Red Tabara baronke n'ingenda muvano yo kuza mu Burundi n'ugwitwazo kandi n'ikimenyamenya iyo u Rwanda ruriko rurakora ibyo byose none urabona hari amakunga birubaza nimuze mwishimire kuvuga ngo urabona ngo Amerika ngo ubunye ngiri mu masezerano na Kongo nibo batumye Kagame bijya byose yakoze muri Kongo nibo babimutumye baramushigikiye kabisa nabonye n'amasezerano bagize bavuga ko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo byumvikanye ko amabuye y'agaciro atuzarava Kongo ahingurirwa mu Rwanda urumva ico kintu none wibaza yuko Kongo yobura amafaranga yo gushinga iryo hinguriro ryo hingura neza ivyo bintu
ni ku mpamvu z'uko u Rwanda rurashigikiwe n'abo bantu. Urabyumva? Kandi Kongo itegerezwa kubikora uko kimwe kugira ngo u Rwanda ruronke akanyungu rugabanye umuvuduko wo kwica abanyekongo. Bijya byose Kongo iri kibikora mu gucungura amaraso y'abana b'igihugu cyane. Ntashwa ifise mu bisanzwe. Ntashwa ifise. None urabona ko kandi ibyo bintu Kisekedi kubigwanya ntashobora kubigwanya wenyene, kubera yuko ni intambara zateguwe kuva muri za 80 na urabyumva. Rero ntashobora kubigwanya wenyene, bisaba yuko abandi banyafrika bamushigikira. Abo banyafrika barimwe ibyitso byinshi byahawe amadolari n'abazungu kugira ngo ivyo bintu bibandanye uko nyene biri. Kubera yuko aka karere gafise ubutunzi bwinshi bushobora gutuma dutunga tugatunganirwa. Nitwatunga tugatunganirwa, abazungu ibyabo bica bikatika, baca basubira kugwara imvunja bajyane bagira inzara nka kera. Ariko Abdul ndakwibaritse kaka twara tuvuga ko Kagame yiba amabuye y'agaciro muri Kongo, aracabandanye iyo none ubona hari ikintu ahomvye. Hari ikintu wumva ahomvye? None ahomba gute? Erega ntashobora guhomba. Oya, ntashobora guhomba. Intambara arimwo amakungu arayizi. Abantu ntibafatire ntibiyumvishe yuko ngo amakungu ngo yofatira ngo bijya ngo byo gufatira ngo u Rwanda ngo ibihano. Kajya na karido badukinze mu maso naga systeme. Wewe wofatira ibihano uwo muri ko murakorana kandi ariko akora mu nyungu ziwawe. Ega Kagame akora mu nyungu zabo bose. Nabo babiri giwumva bavuga ngo baramufatiye ibihano canke ngo barafitanya amakimbirane, kajya na karido ko bari gusamaza no gusamaza abanyafrika. Narigeze kumva kantu avuga ati ngo uburundi ntibwijajare ngo nuko ngo ububirigi bwaje mu Burundi kugira ngo tubandanye tubana neza. Ishobora kuba aragatego kugira ngo badusamaze. Uburundi busamare bwibaze ngo ibintu byose ni sawa, hanyuma baronka ukuntu babuca inyuma babuhekenye. Ariko iconzi nuko babutse twari munsi y'urucu. Iconzi nuko abantu Uburundi bufise abantu babagabo kandi babona kure kabisa. Ikozo ca kabiri bwana Abdul. Ibibazo dufise harimo vy'ibitoro n'ibindi. Urabona hari aho bihuriye n'ibi bintu biri mu karere. Ibi bintu bihuye nuko novuga yuko CNDD-FDD yononye umugambi aba bampatse ibihugu aba bakoroni bari bafise. CNDD-FDD yarawononye. Kubisanzwe CNDD-FDD ntiyari ikenewe ku butegetsi bw'u Burundi. Aba bakoroni ntabyo bari bakeneye. Kubera yuko CNDD-FDD ntabwo ari ikintu cy'igikoresho bokoresha. Niyo mpamvu ubona bayigwanya. Ndaguha karorera. Kuva nkuru nziza agiye ku butegetsi. Kuva CNDD-FDD ifasha ubutegetsi bagashira imbere Petero nkuru nziza. Bakoze ibikogwa bisumba ivyo Buyoya yakoze mu myaka yose yatwaye. Urabyumva? Hari umuntu wigeze ubona bishima? Muri abo bose hari uwo wigeze ubona bishima? Wapi? Ego nivyo umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza yarahawe udushimwe twinshi dutandukanye. Umugabo bijya urazi ico byariko birasatira. Yajya yaramaresha mugeni. Bamureshe yemere ivyo bavuga byose, yemere nawe aje mu bantu bategerezwa kubuza umutekano akarere. Urabyumva? Aravyanga. Urabyumva? Avyanse
warabonye ingene byatanguye bamwagiriza ngo abantu ngo bitwa ba Rukoti ngo kwicangwa abantu ngo bakabata mu Rusizi bijya byose nibo babikora bakabigereka kuri Nkuru Nziza kugira ngo abene gihugu bamwanke warabonye abene gihugu banse Nkuru Nziza bakamwanka bakamwankiriza kandi ari we mukuru w'igihugu wa mbere ukuyemo abakuru b'ibihugu bose batwaye ukuyemo bagiye baratwara igihe gitoyi kandi mu gihe bagwanijwe cyane abishwe bajya bishwe na ntibantunganya yatwaye batabikeneye bakamukubita amakudeta abandi bose ukuyemo Ntuzenya Bagaza ubundi mukuru w'igihugu yakoze nka Nkuru Nziza ninde nawe worunka ngaha mu Burundi urabyumva ntawe ariko bamugirira propaganda yubatse amashuri angana gute yubatse amabarabara angana gute yubatse amavuriro angana gute ibibuga by'imipira yubatse ibibuga by'imipira bingana gute nimba ushaka iterambere risumba iryo Nkuru Nziza yari karazana ryari nijyahe wewe wombwira mugabo urabona yuko bakoze amapropaganda yose yo kumwankisha bene gihugu bamwanke abantu benshi bagiye kwikangura ari ukapfuye barakanguka baravuga ati karabaye bigenze gute abantu bose bagiye guca kenge amarido yabavuye ko ari uko Nkuru Nziza apfuye rega niko bitangura kubona ati none ibi ni biki urabyumva rero uwagwanije Nkuru Nziza uwatumye Burundi bufatirwa ibihano uwafashe ibyo bihano aracari wa wundi urabyumva leta ya CNDD-FDD hagiye Nkuru Nziza CNDD-FDD iracari ku butegetsi intumbero ya CNDD-FDD ku gihe cya Nkuru Nziza no ku gihe cya Ndayishimiye iracari yayindi umurongo ni wa wundi nyene nta gihinduka nimba atagihinduka rero uwagwanije Nkuru Nziza ni wategerezwa kugwanya na Ndayishimiye urabyumva abantu ibi bintu babimenye rero nimba ubona uyu munsi turiko turabura ibitoro none wibaza yuko amafaranga yo kugura igitoro yose aja mu mufuko wa Ndayishimiye canke wibaza yuko Ndayishimiye kubona abene gihugu babura igitoro kandi akeneye yuko Burundi butera imbere yarashizeho nimbona kazoza ya 40 na 60 wibaza yuko atabizi yuko igitoro ari kibazo wayi kitaboneka abantu bashire bagira ubwenge ibintu byose barugurika cya kigabo kidasokoza ni cande umwe yahora atwara RPA ninde Sinduhije ba Pacifique ni nahazwe bande ibi birigwa baravuga barabihembegwa kandi bahembwa mu madolari ndagusubiriramo barabihembegwa kandi bahembwa mu madolari gucafuza Burundi kugumura abanyagihugu kumwe byari biri kuri RPA uyu munsi bisigaye bikoregwa kuri za Facebook za Pacifique ni nahazwe urabyumva n'abandi bafatanije za RPA n'ibiki urabyumva kugira bagumura abanyagihugu no kuvuga ngo abantu barabe idolari ryose riri muri iki gihugu cy'u Burundi hariho abantu bategerezwa gukoresha uburyo bwose bashoboye bakarishira ngaha mu ntoki kugira ngo ntirigire gute ntirigende kugura ico gitoro urabyumva nibyo hariho abarundi bari muri iki gihugu batewe nabo bagasubira bakitera ariko
ariko nagira mbwira abarundi yuko ibi bintu umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu nibyo, kandi ibiba mu gihugu byinshi bija ku gatwe kiwiwe, ariko nawe shira mu bwenge umukuru w'igihugu yo hatambikiza hose ntibishoboka, ntashobora kuhatambikiza hose. Natwebwe hariho ibyo tugiramwo uruhara, urabyumva, ariko abatugwanya, abagwanya leta, abagwanya CNDD-FDD kugira ngo intumbero zose yihaye ntizishike ko ni benshi, kubera yuko CNDD-FDD niyakora ibintu byinshi abenyene gihugu bashima, bizobagora kuyikura ku butegetsi, kuko ntibazoreka kuyitora. Niyakora ivyo abanyagihugu bose bashima, ntibazoreka kuyitora. Nibareka kuyitora, za ntumbero abakoroni batumye Kagame niziza gushikwako, nizitashikwa ko barahomba. Nukuvuga ko CNDD-FDD irikirahombya Kagame nabashebuja gushika ku byo bashaka muri aka karere. Intambamyi ya mbere yo gushika ku byo bashaka ni CNDD-FDD. Urumva rero bareke kuyigwanya, barayigwanya, bayitesha agaciro, ibyo bavuga, ibyo ikora byose babitesha agaciro. Uyu munsi uzunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi, biragoye kubona iciza CNDD-FDD yakoze kabisa. No kuvuga ko bidahari, kuvuga ko bidahari, birahari, ariko hariho abajejwe kuvuga kugira ngo ntihagire iciza na kimwe umwene gihugu abona yuko CNDD-FDD irikira. Hari umuntu yigeze kumwira ati umuzungu yibona ariko araguhayagiza cyane, menya kuri president w'ikijuju, ni ubona umuzungu ariko akugwanya, menya kuri president ari foro cyane, mantarema ari matiri kabisa, mu president meze neza cyane. Nuko rero bimeze, ibyo biriko birashikira indongozi zacu. CNDD-FDD n'indongozi zayo ziri ku butegetsi, bari ku butegetsi nabo bafatanije bose, ibyo bakora byose barafise abantu bari nyuma bategerezwa kumvikanisha yuko aba bantu ataco bamaze, kugira ngo abene gihugu babanke ejo tuje mu matora ntibabatore. Urabyumva? Ariko Imana ishimwe yuko abarundi batanguye kuraba kure, barikanuye, kandi bazoyitora kabisa. Ndakubwiza ukuri. None siniyicariye ngaha, uzoburambwira bazoyitora, kuko ubu abantu bose baciye ubwenge, babonye yuko leta yabo hariho abantu bariko barayigwanya, badashaka yuko ishika ku byo yiyemeje. Urabyumva? Kandi nimvuga nti uko kuntu bagwanya umugango uri ku butegetsi, ni nako badidiza canke batuma iterambere ritihuta. None kuko leta cifata inguvu nyinshi ikazishira nkuko guhangana. My friend, guhangana n'umuzungu si ikintu coroshe. Si ikintu coroshe nta na gatoya. Abanyagihugu rero, abarundi muri rusange bakwiye gutahura kino kintu, bamenye ko badafise indongozi mbi, ahubwo indongozi ziriko ziragwana n'ibintu bikomeye cyane, n'ibintu bikomeye gose, kandi nitutaje inyuma y'indongozi zacu tuko turisamburirako byensi, tuzokwisamburirako. Voilà, urabyumva? Nitutashigikira indongozi zacu ku nguvu zivuye mu mutima wo kugwana no guhangana. None dutanga akarorero keza kaboneka. Ibrahim Traoré hari umuntu atamuzi. Uyu munsi hari umuntu atamuzi, perezida wa Burkina Faso. Amaze gukorerwa kudeta zingahe? Ejo bundi ntibamuhaye ishano, ntiyahatswe gupfa, habuze gato cyane, gato gatanga ebyiri, ako bita gato gatanga ebyiri, yarapfuye. Wibaza ko ari ukubera iki? Kubera yuko ariko arakorera igihugu ciwe n'abene igihugu biwe. Urabyumva? Umuzungu ivyo ntabishaka kuvyumva. Oya, ntabishaka. Kirazira. None Sankara yazize iki?
none mwibaza yuko abarundi barabe neza baca akenge mwibaza ko Rwagasore yazize iki Magufuli yazize iki kabisa President wacu Nkurunziza barabe Nkurunziza yazize iki abantu barabe tuze tuvuga ibintu n'ibindi cyane cyane yari umugabo wewe cyane abantu bahumuka amaso bahumuka amaso murabyumva indongozi ejo muraja ngaho ku mashusho media mu gatuka indongozi mukagira ntimukiniki bivanye n'ingorane mubagiritse mukibagira kizo ngorane zifise abantu baziri inyuma bariko baraziteza kandi bakomeye my friend kandi bakomeye cyane so rero jewe no bwira abarundi yuko ikibazo dufise ntibagihigire ku ndongozi zacu ahubwo twebwe ico dukwiye gukora ni ugutera intege indongozi zacu tukazija inyuma tukazifata mu mugongo tukagenda mpaka gushika ku ntumbero indongozi zacu zihaye kuko tubivugisha ukuri mwene wacu nta murundi uyu munsi ari ngaha mu Burundi w'indongozi atumva intumbero y'umukuru w'igihugu nivyo harashobora kubamwo bakeyi bashaka gukwepesha ibintu urabyumva kuko umukoroni akoresha amafaranga inoti mugabo nitwatsindwa ivyo byose mwumva umukuru w'igihugu baguma bamubwira bamwe baguma bavuga ngo amabuye y'agaciro ibiki ayo yose tuzoguma tuyabona nk'umugani ariko nitwamushigikira ibi byose muriko murabona ibi byose biriko biravumbuga uyu munsi bizotugirira akamaro ariko igihe cyose tutazomushigikira bazotubwira yuko Burundi ataco bufise tubayeho dusabiriza hari nindi dutega amaboko Abdul hari nindi comment nabonye none ngo ubwo butare birirwa batwereka just guys turiko turagerageza kwerekana ibibazo abarundi bafise benshi banabitorera n'umuti kaza muri commentaire akavuga ngo none ngo ubwo butare ngo atacu buriko buratumarira ngo nibiki ntibamenye ko ikintu cyose ari processes n'urugendo n'intambwe ku yindi ntushobora none hariho umuntu atera intambwe imwe mu ntambuko zitandatu nagikunda oya ntibishoboka ibintu byose bigira intambuko abantu nibarindire kandi barindire bihanganye ico nzi neza nuko indongozi zacu zitatwanka kandi zitanka igihugu ibyo byose mubona bariko barakora no guharanira yuko twotera imbere abo bose mubona bavuga n'abindongozi zacu nukwanka yuko ivyo onyi indongozi zacu ziriko ziravumbura bitotugirira akamaro urabyumva kugira ngo ejo nibaza abo bandi batubwire ngo yango barababeshe ngo kwari ukubabesha ngo ntanza habu ngo nta koruta ngo nta ngo ngivyo byose ngo ntabyo Burundi bufise ngo biba muri Kongo gusa twende pole pole tuje inyuma y'indongozi zacu tuzishigikire ibisigaye tuzobiraba kandi bizogenda neza genda bizi neza nakubaze akabazo ka nyuma tuje tunakurotira ese kuri kuraba umurundi wa kera n'umurundi w'ubu gubatandukanya gute ibyo uvuze babona ko abarundi bari mu nzira nyayo yo kubikurikiza ese ku murundi w'ukuri yarahindutse umurundi wa 2015 n'ubu barahindutse mbo abarundi novuga yuko 80% barahindutse kandi barazi iyo bariko baraja naho dufise ibibazo hariho abarundi babizi neza impamvu dufise ibibazo urabyumva bamaze kubitahura naho ibyo bibazo bidutuma tumera nk'uko umengo turiko dutera tuji inyuma ariko umunsi twotsinda bizonyaruka yuko dutera imbere hariho abarundi rero ivyo onye bagize gute babizi so rero umurundi wa 2015 n'umurundi w'uyu munsi ntabwo ari wa murundi akangishwa RPA amakuru yavuze
uyu munsi abarundi baraza aho bakura amakuru yizewe, ntabwo bayakura kuri RPA cyane, ntabwo bayakura kwa Pacifique. Nibyo abo ba Pacifique na ba Chimamanda nabande nibakore kuko barahawe udufaranga, sibyo, barashonje, sibyo, nibakore, mugabo abarundi barazi aho bakura amakuru y'ukuri. Wanashaka nabo batesha umutwe abantu, barabizi yuko uzubona comment abantu kuntu babishura bababwira ati toka kure mwabibwa mwe muri imbesire ntaco mutubwira turiyizi. Rero abanyafrika bariko baritahura, kandi conzi neza nuko umunsi umwe Panafricanisme izotsinda ngaha mu Burundi no muri Afrika yose. Abanyafrika baje ivyabo atawubahagaze hejuru, abazungu bagende baze baraza ngaha iwacu bafasha amaviza nabone nkuko natwe uyu munsi tugenda iwabo dufasha amaviza. Bari turinze gusaba amaviza. Nongera nshimira ama media yo mu Burundi yahagurutse agakora igikorwa gikomeye cyane, na cyane ahubwo rero nibagotwe bu niho hageze yuko dukora, kubera ko ama media yo mu Burundi areka rakundisha igihugu abarundi benshi. Yego, icyo kintu turakibashimira cyane, na cyane naho ababaca intege babandanya baba benshi. Yego, igihugu rashobora kugipfira rega. Mugabo rega urugamba nta rugamba gworoha. Nuru rwo kuri social media urabizi yuko duhura n'abantu benshi badutelefona batubwira ngo mwambwa mwe ngo mwamihimbira imwe ngo rindira ngo iyo leta yanyu ngo igira itembagazwa nande itembagazwa nande uri umusazi baragutelefona yikubwiye nibarindire. Sokuru yarabivuze ngo bazohera nk'ifu y'iminjira. Kandi uko niko kuri. Sinze ko arakantu twibagiye bwana Abdul kugira ngo dusanze ico no babwira turabandanya. Kandi abarundi ingorane mu canke ingorane dufise ntimuzirabe yuko ntitube babantu baraba dufise amaso mugabo ntitubone, twagira amatwi ntitwumve. Urumva canke umuntu araba gusa karaba mu ntambuko zibiri. Kandi tureke gutekererezwa kwiyumvirirwa. Urabyumva, natwe twiyumvire. Ni ku mpamvu raba hampande yawe urabe ibikorwa byose CNDD-FDD yakoze kuva ishitse ku butegetsi. Nimba ukuze wiyumvire imbere yuko CNDD-FDD iza ku butegetsi hari ibikorwa bingana gute, imaze gukora ibingana gute, ifise intumbero izahe, ubanza ubirabe hanyuma ubone kuyicira urubanza. So rero sabe abarundi dushigikira indongozi zacu, tuzitere intege, tuzikunde, tuzikundishe n'abandi. Ico nzi neza tuzoshikayo kabisa. Sana Abdul turagushimiye cyane. Murakoze namwe. Dushimire abantu bose bari dukurikirana. Wowe utarakora subscribe bananye bikora kugira ngo ibintu bizobimereza cyane, utibagira like, share, comment. Tubibutsa kandi ko muri Societe Story Company tubafitiye amazi ya Story Water, Story Tangawizi, amavuta, mayonnaise n'ibindi, kuko nivyo bintu Abdul mwino minsi nabasigaye yihereza. Umusheri wanje anywa amazi ya Story Water, umusheri wa Abdul anywa amazi ya Story Water, akaca yisigara amavuta. Na cyane. Turabakunda cyane.